Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Niwumva. Buriweho uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose kwisi kaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu. Mu Burundi urukiko rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga rumaze kwemeza ko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ari ryo ryatsinze amatora rusange aheruka kuba ku itariki ya 20 z'ukwezi kushize kwa gatanu, rutesha agaciro ibirago by'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi riyamagana. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Colonel Michel Makanika wahoze mu ngabo za leta yemeje ko afite uruhare mu mirwano ibera mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Umuyobozi w'ubwoko bw'abanyendu avuga ko hishwe abasivile bagera kuri 25 ariko Makanika akana ko abo bantu atari abasivile. Ba musivile abara bose bavuga 25 n'abamayimayi buzuye barimo n'ababayoboye. Naho muri Hong Kong inteko ishinga amategeko igizwe n'ubwiganze bw'abadepite bashyigikiye Beijing bagize gutuka indirimbo yubahiriza igihugu cy'Ubushinwa icyaha cy'ubugome. Ntikwibagirwe n'ikinamico runana muri ibi biganiro bawe na Ferenga kwaye. Kaza ku makuru arambuye duhera muri Hong Kong aho abantu babarirwa mu bihumbi birengagije amabwiriza ya polisi yo kudakora imyigaragambyo bajya mu gitaramo cyo kwibuka amarorerwa y'ubwicanyi bwakorewe ahitwa Tiananmen Square bwa mbere bwabereye mu Beijing mu 1989. Byinshi mu bikorwa by'uku kwibuka byakozwe mu mahoro nubwo bamwe mu bigaragambya batabwe muri yombi kubera kuzibira imihanda mu gace ka Hong Kong. Abategetsi bari banze ubusabe bw'abibuka ubu bwicanyi buri mwaka bwakorerwaga muri parike yitwa Victoria Park, basobanura ko ari impamvu zishingiye kuri coronavirus. Cyakora rero abantu benshi babarirwa mu bihumbi bakoresheje imbaraga mu gusandaza amabariyeri yari yashyizweho n'inzego z'umutekano kugira ngo bagere muri parike ahabereye kwibuka mu gihe cy'amasaha menshi. Abibukaga bari batatanye. Mbere yaho gatariko inteko ishinga amategeko igizwe n'ubwiganze bw'abadepite bashyigikiye Beijing bagize gutuka indirimbo yubahiriza igihugu cy'Ubushinwa icyaha cy'ubugome. Inkuru ya Robin Brandt muremva mu ijwi rya Mark Niyonkuru. Abanya-Hong Kong benshi bahora banezererwa n'amategeko adasanzwe bagenga hamwe n'ibyiza bayakuramwo ububasha abandi bashinwa baba mu Bushinwa badafise. Ubu ariko iryo tegeko ntirihindura ibijanye n'indirimbo yubahiriza igihugu bisanzwe byubahirizwa muri ivyo bibanza bibiri. N'abashinga amateka babiri batavuga rumwe na leta bagerageje gutesha uyo mugambi mu gushwiragiza amazi anuka. Iryo tegeko ryemewe n'inama nshinga amateka ya Hong Kong. Iryo tegeko rivuga ko gutuka ururirimbo rwo guhayagiza Ubushinwa ari icyaha gihanwa gushika ku myaka 3 y'ibohero. Itegeko abakunzi b'umupira w'amaguru i Hong Kong bamwe batubahiriza igihe habaye inkino gushika ubu kubera batagitaho bakaritera umugongo canke bakarizomera. Abanegura iryo tegeko babona ko ari nk'icyemezo kindi cy'uko Ubushinwa burenga ku mategeko y'ubwigenge bw'akarere ka Hong Kong hamwe n'icyemezo cy'ukwenyuza guhagaze ku nguvu za politike. Hano i London hateraniye inama mpuzamahanga igamije gukusanya miliyari 7 z'amadolari y'Amerika kugerageza kurwanya icyorezo cya coronavirus. Aya mafaranga azakoreshwa mu gukingira abana babarirwa muri za miliyoni indwara z'imbasa n'iseru ndetse n'izindi ndwara. Icyorezo cya coronavirus cyazahaje gahunda y'inkingo mu bihugu bigera kuri 70 ku isi birimo impinja zigera kuri miliyoni 80 zitahawe inkingo. Mu gufungura iyi nama, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze ko kubona urukingo rwa COVID-19 bizasaba ubufatanye, mu magambo ye, buri ku rugero rutigeze rubaho mbere. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku nkuru y'imirwano ibera mu ntara Kivu y'Amajyepfo twabagejejeho ejo hashize. Biravugwa ko mu mpera z'icyumweru mu gace ka Fizi hapfuye abantu bagera kuri 25, abagera kuri 15 bagakomereka ndetse barimo n'abana. Ingabo za Loni ziri muri Kongo ndetse na guverinoma bavuga ko iyi mirwano
ihanganishije udutsiko tw'abarwanyi batandukanye kandi ko ishingiye ku moko yiganjemo abasivile bitwaje intwaro. Ejo twavuganye n'umuyobozi wabo mu bwoko bw'abanyendu Piero Kaluba ushinja Koloneli Michel Makanika wahoze no mu ngabo za leta ya Kongo kuba inyuma y'umutwe w'abasivile b'abanyamurenge bagaba ibi bitero. Uyu munsi twavuganye na Koloneli Makanika ubwe ntangira mubaza niba yemeza koko iby'iyo mirwano. Tuvugana ndi mu karere ka Kamombo. None aho ngaho mu karere ka Kamombo wahageze gute bwana Makanika? Nageze ndwana n'ababicanyi b'abamayimayi nibo nageze ndwana kabisa. None murarwana mupfiki? Turapfa icyo batuziza nibo bakimenye twe turapfa ko bagize umugambi wo kudutsemba no kuturandura iwacu. Baradusenyera duhinduka impunzi duhinduka nyine abantu batagira kireba ubwo dufata imbunda kugira ngo twirwaneho kugira ngo twirenganure. Iyo uvuze ngo twe badutsembe mwebwe bande? Ubwoko bw'abanyamurenge. None wowe uwo mutwe wawe w'abarwanyi witwa Gumino ko ubundi ari abasivile ni gute abasivile iyo bahawe intwaro ngira ngo mu mategeko y'igisirikare ntabwo baba bakitwa abasivile? Nta mutwe ngewe mfite nta nonyoboye. Gumino n'undi mutwe ntabwo duhuye wari usanzwe n'ubundi ufite abayobozi bayo sinzi naho uri wenda wazabashaka kubabaza. Ni ukuvuga wowe bwawe we Makanika nta mutwe uyoboye w'inyeshyamba? Nta mutwe w'inyeshyamba nyoboye. Ngewe ndi kumwe n'abasivile bagenda bava hirya no hino abashyitse ku icumu. Nibo dufatikanyije kurwanira uburenganzira bwacu uko dufite droit yo kubaho. None izo ntwaro cyangwa se izo mbunda ubaha ubwo uzikura hehe? Imbunda tuzikura muri abamayimayi. Tukaba muri abamayimayi nta mbunda nazanye. Natwe bazishaka nk'uko nabo bazishatse tukazibona. None wowe wahoze mu gisirikare cya leta ibyo bibazo wigeze ubibwira leta? Leta irabizi kandi nyine umunyamurenge wese twaravuze twaratatse abantu baraboroze babura gitabara. Ugasanga ahantu bari mu karere abasirikare ba leta bari mu karere bararinda abaturage b'ubwoko bumwe abandi bakabangaza abandi bakabanyaga kwaca amaboko hanyuma ngo tuvyihanganira tubireke ngo nuko ngo niyo bigenda gute. Ubwo duheruka kuvugana n'umuvugizi w'ingabo za Kongo yavugaga ko wowe bwawe we Makanika agushinja gushaka gushyiraho umutwe ugamije kurwanya ingabo za leta bishingiye ku moko. Ngo no kunanirwa kuvuga no kutamenya ibyo avuga. Inamara turwana abagore b'abamayimayi tukabafata tukabasubiza tukabahereza inzira ishobora kubakiza. Barahari benshi baratemwanya dufite n'amavideo yabo. Ikibazo nuko abayobozi b'ubwoko butandukanye aho ngaho muri ako karere bavuga ibitandukanye buri muntu ku ruhande rwe. Nk'ejo twavuganaga n'umuyobozi w'abanyendu nawe kandi yemeza ko bafitemo n'abarwanyi nabo muri iyo mirwano yose ibera muri ako karere. Bien sûr arabizi ko bafite cyo badutsenze sindabizi. Ubu ngubu none imirwano imeze gute ubu ngubu aho muri? Imirwano irahagazeho buke kubera ko abamayimayi twabashubije inyuma mu turere twinshi bari barifatiye twinshi twabagiye tubakuramo tubasubiza inyuma. Ubu niko bikimeze. None nk'imfu z'abasivile zivugwa bagera kuri 25 barimo ndetse n'abana ubu ngubu nta mpungenge mufite ko abasivile ubuzima bw'abasivile bukomeza gutikira muri iyo mirwano? Nta musivile abari bose bavuga 25 n'abamayimayi buzuye barimo n'ababayoboye. Koloneli Michel Makanika. Guverinoma yemewe n'umuryango mpuzamahanga muri Libya yongeye kwigarurira ubugenzuzi bw'umurwa mukuru Tripoli ku nshuro ya mbere mu gihe cy'umwaka. Amakuru ava mu ngabo ziri mu burasirazuba ziyobowe n'umujenerali n'umugaba Khalifa Haftar aravuga ko ziri kuzibukira ziva mu birindiro biri mu nkengero z'umurwa mukuru nyuma yo gutakaza n'ubundi bugenzuzi bw'ikibuga cy'indege mpuzamahanga. General Haftar amaze igihe agenzura umurwa mukuru Tripoli kuva mu kwezi kwa 4 k'umwaka ushize, ariko ubufasha bw'ingabo za Turukiya kuri guverinoma bwafashije ingabo za guverinoma kwirukana abasirikare ba General Haftar. Umuhate wo kugerageza kubura ibiganiro by'agahenge karambye uri gukorwa. Iyi ni BBC gahuza miryango urumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri BBC gahuza kadomo.com saa 22:22 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka mu karere k'ibiyaga bigari. Ndi Prudence Niwumva.
tujye mu Burundi aho urukiko rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga rumaze kwemeza ko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ariryo ryatsinze amatora rusange aheruka kuba mu kwezi gushize ku itariki ya 20 z'ukwa gatanu. Uru rukiko ruragwari rufite iminsi itarenga 9 mbere yo gutangaza icyemezo ntakuka ku byavuye mu matora rusange byatangajwe na komisiyo y'amatora seni. Rwavuze ko ibirego byatanzwe n'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi CNL ryamagana imibare y'amajwi yatangajwe na seni nta shingiro bifite. Mugenzi wacu Bernard Niwumva ukorera mu biro bya BBC i Nairobi yakurikiye uburyo urukiko rwatangaje imyanzuro adutegurira inkuru. Kuri wa kane igenekerezo rya 4 ruheshi niho sentare ijeje kubahiriza ubwizo sengiro yemeza ko ibiharuro byatanzwe n'umugwi ujije gucugura amatora mu Burundi seni bikaba bihinsinze umugambwe CNDD uri ku butegetsi ari byo kuri. Iyo sentare yatangaje ko ibirego byatanzwe n'umukuru w'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi Agathon ari nawe yawuserukiye mu matora mukuru w'igihugu bidafite shingiro. Uyu mugambwe waremeje ibiharuro mfata kibanza byatangajwe na seni ukaba waritwaye uvuga ko ivyo biharuro kuva ku rwego rwa komine gushika ku rwego rw'igihugu ari byo busuma, ukavuga ko ari wo watsinze amatora yose. Ibihejeje gutangazwa niyo sentare rero bihejeje kwemeza icese ko Evariste Ndayishimiye yitoje ku giti c'umukuru w'igihugu ku izina rya CNDD-FDD ariwe agiye kurongora igihugu mu myaka 7 iri imbere. Uyu mukuru w'igihugu mushasha yaje kwemezwa akaba agiye kurongora igihugu hisunze ibwirizwa shingiro rishasha ryemejwe mu 2018 ritandukanye n'iryo mu 2005 ryakomotse ku masezerano y'amahoro ya Arusha mu mwaka wa 2000 ryategekanya ikiringo c'imyaka 5. Ku munsi wa mbere w'indwi iheze umugwi seni umaze gutangaza ibiharuro by'imfata kibanza vyerekana ko umugambwe CNL uzubwa kabiri inyuma ya CNDD-FDD. Umushinga amateka Agathon awurongoye yabwiye BBC ko mu gihe sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi itotunganiriza umugambwe wiwe ko bazoca bitura sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Tujye mu burengerazuba bwa Afurika, Loni iravuga ko abantu 7,000 bahunze igitero cy'abarwanyi cyagabwe ku nkambi y'impunzi mu burengerazuba bwa Niger. Abagizweho ingaruka cyane n'impunzi z'abanyamali bateraniye hafi y'umujyi wa Tlemcen, ariko nta biryo, amazi cyangwa se imiti bafite. Umuyobozi gakondo ndetse n'abayobozi b'impunzi babiri biciwe muri iki gitero cyagabwe ku cyumweru. Aba barwanyi bangije umuyoboro w'amazi ajya mu nkambi ndetse n'ahava ibiribwa, barasenya iminara y'itumanaho. Ibitero bya kisilamu byariyongereye mu mezi ashize muri aka gace aho Mali, Niger na Burkina Faso bisangirira umupaka. Mu Rwanda, urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha imanza z'iterabwoba ruri i Nyanza mu majyepfo y'igihugu rwasubitse iburanisha ry'urubanza rw'umuwitwa Kaliste Nsabimana uzwi ku izina rya Sankara. Umucamanza yavuze ko habaye ikibazo cy'ikoranabuhanga rya Skype ubu riri kwifashishwa muri iki gihe cy'ibihe bidasanzwe byo kurwanya coronavirus mu Rwanda. Nsabimana wari umuyobozi w'umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wa FLN aregwa ibyaha birimo n'ikiterabwoba. Umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutse ari mu rukiko duteguriye inkuru. Icyumba kinini cy'urukiko cyarimo abacamanza gusa nta baburanyi cyangwa se abantu basanzwe baza gukurikirana urubanza. Abacamanza batatu n'umwanditsi wabo binjiye bambaye udupfukamunwa kandi bicara ku buryo buhanye intera. Nta wundi muhango ubaye. Umucamanza yavuze ko urubanza rutakibaye kuko baregera indishyi bamwe batashoboye kugera ku ikoranabuhanga rya Skype riri kwiyambazwa muri iki gihe mu manza mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Yavuze ko urukiko ruri Nyanza ndetse n'uregwa Sankara muri gereza ya Nyarugenge bo bari biteguye neza. Abaregera indishyi bavugwa na bari mu karere ka Rusizi batashoboye kubona ikoranabuhanga kandi ntibanashobore kuva aho bari kuko akarere kabo kari mu kato. Aba baregera indishyi barimo abavuga ko babuze abantu mu bitero byagabwe n'umutwe wa FLN. Sankara yarabereye umuvugizi ndetse n'abavuga ko bangirijwe imitungo cyangwa yasahuwe. Umucamanza yavuze ko urubanza rutaburanishwa kandi abo rureba bose badahari. Yatanze itariki ya 8 y'ukwezi gutaha ko ari bwo urubanza ruzongera gusubukurwa. Kaliste Nsabimana aregwa urutonde rw'ibyaha 17 birimo iterabwoba, guhakana no gupfobya jenoside ndetse no kugambirira kugira nabi ubutegetsi bw'u Rwanda. Uru rubanza rwakomeje gusubikwa kubera amategeko adasanzwe yabuzaga abantu kuva mu ngo mu rwego rwo kwirinda icyago cya COVID-19. Ubwo yagezwaga bwa mbere mu rukiko, Kaliste Nsabimana yemeye ibyaha byose aregwa ndetse avuga ko bisabira imbabazi. Gusa yahakanye kuba mu bashinze umutwe w'ingabo wa FLN nubwo yari umuvugizi wawo. Nkuru ya Jean Claude Mwambutse itugejeje ku ikinamico Urunana umwanya n'uwanyu. BBC Gahuza Miryango irimo ijambo ry'igitutsi. Iyo nkuru uyitesha agaciro ntaho ihure na BBC Gahuza Miryango. Wakoze kwita BBC Gahuza Miryango.